urabihari jewe nshobora kutabihari ponda none oya ponda urabihari ntaje cyo guponda ije ndirimbo rero yiwe ntabeshe muraba makara ije ndirimbo ni indirimbo nziza iyo wanje irayisumbya ntaco ntakweretse narifise muze murubagarire muteritse kuhoraho we yabahuje kandi barayitwaza agashavu karamuduzuye. Yes, wantu bakunzi ba Flip GTV nizera neza yuko mushobora kuba mumeze neza kubera na jewe Mr koresha umwanya meze neza. Ndazi neza yuko namwe mukoresha umwanya atabintu byo gufyina. Uno munsi ndi kumwe n'abatumire bari muri industry ya +257 no muziki ndundi tumurusangura ziko ariho dukorera. Reka manze ndabaramutse tumaze twidondore. Misose duhira mu buryo. Turakora mu kije bro. Namahoro. Fresh. Namahoro turashima. Uri muririmbyi w'umurundi ariko abariko barakubona kuri runo rubuga no munsi ntibakuza akazina yo barinde bariko barabona ngaho imbere yabo. Okay, murakoze ku kibazo ciza mumbajije. Ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Shimirimana Pasteur K. Hanyuma mu muga wanje nsanzwe nkora nitwa Pastor K. Yeah. Ni Pastor K, ni Pastor. Jege zina nakunda kuntwenza ariko reka manze ndamukanye no kwanza. Yes bite bro? Safi bana. Meze neza. Poa tu. Je ndakuzi neza ni Wasawa boy. Wasawa boy. Wasawa boy ndamuzi n'umuririmbyi afite indirimbo nyinshi zitakunzwe ariko no munsi zishobora gukundwa ku bwawe uri kurara bino emission. Wasawa vipi? Safi mariga. Wewe ujeje uki muri uyu muziki wa kabiri gatandatu? Je ndumuririmbyi nk'abandi. Ndumukozi nk'abandi. Donc bon si je nawutanguye kandi sije nzowumarira ndumuririmbyi nk'abandi ego. Ego. Jewe ngenda n'umwanya bro murabaririmbyi. Pastor K umuririmbyi. Ego ndumuririmbyi. Kandi uremera yuko nyine ufise talent kuko iyo abutemera ko ufise talent ntiwari kuza kuja muri studio gasohora indirimbo. Yes. Warahindutse narawe wumvise warayinyumvishije ariko hari ikintu ndakunegura bro. Why ugifise za mind zo muri 2005 2004 abaririmbyi bacu basohora indirimbo zigaherera muri WhatsApp, Facebook, Bluetooth mbere na za WhatsApp nizari bwaze. Why washimye gusereka indirimbo yawe warahindutse muri telefone yawe utashimye kwishira ku rubuga rwa YouTube? Okay, merci kandi ku kibazo mumbajije. No kuvuga ubu turiko turakora. Kandi umuziki w'uburundi kugeza hano ugeze iyi saha jengerageje kuraba kuri uyu cankuriya ndabona yuko umuziki w'uburundi uriko urevoriwa par rapport y'inyuma haheze. Kandi mugabo kwevoriwa umuntu wenyene personnel arashaka gushiramo ingufu ico bitwa kwidandaza. Urabona turashaka kugenda muri studio ugasora amafaranga yiwawe hanyuma ugatora ijya ndirimbo yiwawe mugumaze kwikura muri studio indirimbo ntibirasohoka iba yavuye muri studio bayiguhaye mugabo ntibirasohoka kandi kugira ize gusohoka muri studio wasize y'amahera hanyuma ariho izindi occupation cyangwa izindi occupation uza gukora consommation uza gukora kugira ijya ndirimbo kandi byitwe by'ukuri kwisohotse. Muri iyi minsi jewe mfise indirimbo shasha urayizi warahindutse. Avaye y'ivyo je natanguye indirimba gospel. Ndirimba mu shengero n'ubu ndakijijwe ariko wayi wombwira ko urumukizwa imishatsi ari nka jewe amarori udakura ku maso nka jewe urumva amakamveti n'amatriko n'amashenete man tuvugisha nimwe bifese avuga. Ego no kuvuga Imana yaremye umuntu kaweda imbere y'kwimurema. Imana ntiyavuze ngo umuntu azimwesha canke ntazimwesha. Kwimwesha n'uru rusengero rwamwe mu yeri Imana yaduhaye kurugira neza ubona ikintu cyose ushaka kugira ku mubiri wawe kikapendeza urushengero rwamwe mu yera rwawe uragikora. Yes, Wasawa boy. Turabona neza yuko uri umuririmbyi
ugerageza nyine gukora ariko twone ibikorwa byawe bimengo ntaho bija wibaza ko biva ku kiwasa je cyo nibaza ko biva ko si kandi kiri kuri jewe gusa nibaza yuko urabona ibintu byarahindutse twebwe twakuze turi muri generation nibaza yuko tuje dusanga abandi bafise amazina biyandikiye donc aho cyatubera impact biradusaba ko dukora cyane kugira dushoboye kugaragara hanyuma ikindi naco nuko twebwe nyene usanga ni kuvuga umuntu afise nokoresha mu kirundi umuntu afise avunikava asana avunikava ni kuvuga afise ikintu yishimikiza ugasanga ico kintu nico kibuze kugira umuntu ashobora gushikagera ni kuvuga indirimbo maze kuyisohora uraja muri studio ukaririmba igasohoka indirimbo nziza ni kuvuga irakeneye abandi bantu bayifata mu mugongo bakayifata ku ruhande bakayipushinga bakayisuguma ico kintu nico kintu kibuze umuziki wanje donc harakenye abantu bameze nkuko kwiwanyu mwitanga bavuga ati bo reka tugufata kuboko ibikorwa byawe bishike oya twumva yuko umuziki mwiza bon oya umuziki mwiza urashobora kuba hiti ariko hari umuziki mwiza nawo ushobora kuba ufise ubwiza bwawo mbwa ntube hiti kugira akarorero indirimbo yiwanje uravyumva ndafise indirimbo nshasha nasohoye nta niyingira amara yitwa muraba makara nindi muraba makara ni mu sinagusavye akapera jewe nshaka kunsigurire umuziki mwiza uratubwiye mugore wanje yiwawe na muraba makara ego izo ni indirimbo none urabiharira none urabiharira we ntiwayumvirije urabiharira jewe nshobora kutabiharira ponda none oya ponda urabiharira ntaje cyo gupona oya bibabwire urabiharira bo ni indirimbo nziza guys indirimbo nziza ariko tuvyemeranye nta ho zageze burya umuziki mwiza ko numvise nguri dandaza no trompe jamais ntimuze mubeshe na rimwe ntimuze musore mubeshe umuziki mwiza urashaka gukora mwiza ukagumana ubwo bwiza ibihe bidashira umuntu akamayifuza kuwumviriza kandi umuziki nawe urashaka kuba ufise uburyohe bw'umunsi ibiri bw'imisi 3 ukani wa muri muziki ubona umuntu ashaka kugira promotion ugasohoka no munsi ejo bakawukunda hirya ejo bakawukunda hirya ejo bagaca basunura igacitakara ni kuvuga je umuziki wanje nkora uronke promotion urakundwa ukabura promotion uzumvirizwa ntukundwa mu myaka 10 uzoyumviriza azovuga uyu muntu yari umuririnzi nico kintu kiko kiradushikira no munsi ugasanga umuririnzi yakoze indirimbo après 3 ans après 1 an uzanga nta n'umuntu yose akuyumvira ngo yari ngo ni yakera ngo ntose kumvugiriza ni kuvuga umuziki no musiki twe dukeneye gukora twe tutagira promotion twe dukora umuziki mwiza w'akamaro ni kuvuga ndakora umuziki uno munsi wo muziki nkozi n'umuntu azumviriza 2010 canke kagwa mu kibazo kanaka nk'indirimbo nakoze ni indirimbo ishaka kuvuzwa n'abantu bagira ama mariage ni indirimbo ishaka kuririmbwa indirimbo muraba makara no bo none noririmba ndirimbira umugore cyane noririmbira abantu ndimbira umugore nogenda nkaja mu gutwi cyangwa nkasha mu cyumba umugore wo muryohera ati reka ndakuriye akagore uyu mwanya rero siwo nakoze indirimbo z'abafana nakoze indirimbo z'abakunzi b'umuziki nihagira iyo umugore nzobivuga Paul Moma ndababwiye yuko nakoze umuziki w'abakunzi b'umuziki sawa yego yes bakunza Free TV abana baririmbye babiri turi kumwe umwe ni Pastor K undi ni wa Sawa Boy so ariko no munsi renshaka mere nkubateranya gateranya rago niyagiye barago yes ngomba rero bampereza kapera umwe wese ampereza kapera kuko ndazi neza yuko abarimvyi ntibemerana umwe wese uzomba ngo jewe ndashoboye sinashatse kwibasopamu ariko Pastor K uremera neza yuko wa Sawa Boy ku ndirimbo yiwe wumvise titre yiwe yumva twa muraba makara yuko yo bari umuririmvyi akomeye sinobiharira indirimbo uretse no munsi na kandi ndazi nawe uramaze imisi yumva ubwo twese dukoresha rezo sociaux no kuvuga maze imisi ndiko ndayumviriza indirimbo yiwe ni indirimbo imeze neza kandi indirimbo ihanura acayirata ngo niza ndirimbo zidapfa nukuri ni urazi ikintu turaba tugiye kuraba abadukuriye mu muziki kugeza isaha baririmba indirimbo zo kwiryohera nivyo hariho igihe ushaka kuririmba indirimbo yo kuryohera kandi hari n'igihe ushaka kuririmba indirimbo yo guhanura urashaka kuvuga true story wawe kandi cyangwa ukavuga ibyo uri kurabona mu kibano ni kuvuga rero kujya kwa bacanco wa minsi kugeza yisaha imiziki yabo ugiye muri karaoke cyangwa ukaja hehe nta bapfuye atama YouTube araza cyangwa maki mwogeze yisaha ugiye muri YouTube ugasaba umuziki wa canco wa minsi barawuguha siwe yawushizeko muga kubera cyagiye kogwa yagenda akoze kivuga
ntiyigera umuziki we ntuzigera upfa ahari hose uzogumuheri uhari ijya ndirimbo rero yiwe ntabeshe muraba makara ijya ndirimbo ni indirimbo nziza kandi ni indirimbo ihanura irayisumvya none warahindutse yawe okay warahindutse kategori urazi ko ata muntu atawigaya apare yiwanje imeze neza ego irayisumvya muraba makara iyo wanje irayisumbya mugabo nawe umubajije apare yiwe yovuga ati reka tu kwanje vrema wapi rega wambaye kirezi ngo namenya ko cera namenya ko cera ariko we wamenye ko cera rero abari kubararaba iki kiganiro cacu nibo bashaka kuzishira kuri ku munzane twebwe ubwiwacu umwe wese abariko aravuga ati jewe ni sawa ni sawa nzimbiri wewe ndamubaze indirimbo wa sawa boy umuririmbyi mugenza wawe aratwemereye neza ko indirimbo yawe ikaze ariko iri anda yiwe ivyo bivuze kwikibro mu gihe muri abaririmbyi mwese muri rusange bro naje mwihiganwa none we ntiwaje muhiganwa ariko nyine shaka kumenya waye abaririmbyi b'uburundi baremerana mani mbaza ku muziki wanje niwambaza yuko indirimbo yiwe imeze neza urabimbaza ivyo mugasi naje mwihiganwa kabisa sawa duhe basi akapera y'indirimbo yawe muraba makara ihingene mushajije ihingene muberewe ijuru rihimbawe n'urukundo rwanyu muze murugendere muze murubagarire muteritse kuhoraho we yabahuje nihagira uwukosha azababarigwe turi mw'isi yanduye isi y'ibigeragezo wala sana Pastor K araheje kuduhereza kapira y'indirimbo yo muraba makara naho wayemengera akaze ariko jewe hari ahantu tanshikanye bien bro ndashaka unyemezere uhanshikane hajyana twende warahindutse ntacyo nakwimye ntacyo ntakweretse nari mfise nari naguhaye umutima wanje ngo wiganzire none rabura utabaguye my baby yo iyo mbimenya kare sinari kwirigwa ndigora ngo ndakunze wari wambaye uruhu rw'intama kumbe mu mutima uri ntambwe asante sana bro bakunzi ba Free TV jewe ndujujwe kabisa ariko ndashaka comment yawe ati hagati y'aba babiri ninde yafunitse uwundi nituri muri deba cyangwa ikariko reka tuvugisha ukuri tuvuga ati ko n'abarinzi bararutana hari umuririmbyi uvuga ati n'umuririmbyi vraiment ari hejuru y'uyu ariko wasaba reka tugushimire cyane ku ndirimbo yawe muraba makara eski kwanza ko umvise ijya mugenza we nagakiwumva ashobora kuba yagusumbije wewe wasaba man nakubeko je n'imihiganwa gusa umuririnzi donc nakovuga nakomeze akore ibikorwa vyiwe bije imbere nivuga gukompeta ifu mumbwiye ati mbega uno musi ubona yinjije amafaranga nganiki uravyumva pour moment ikintu kiduhanze c'est pas ibi ama competition duhanze nuko umwe wese tubona ahubwo yipushingize yajabutse akagirashika rero cyo ukora wumvise afise tara wayumvise mube hafi mufashe kuduza ibikorwa ivyo vyintu ngo nakangwa ngo afisi mugeranye mpaka ubone wenyene kwa naniwe hari mu gico mvuze we kintu hari wumvise tara arayifise musupportinge atera imbere hanyuma ejo azogira rero turavuga ati mwarakoze cyane nawe hubwo uneze gubonye aho mushikanye tiwa reka tugushimire wasawa boy ariko ugenda nyine udugira nk'agasunika rugi utubwira ati none muri music yawe ndazura mu anda niho ukiza muri uyu muziki ubona ari kihuke gukora n'ingufu cyane kugira kizokugeze ku yindi ntambwe mari nje nta kintu gishasha ngiye gukora kabisa ikintu cyo gukora ni kugwiza ibikorwa kandi nkakora n'igikorwa kimwe naho cyo bakimwe kikaza ari ciza ico nico kintu cyo nyene je nshoboye bisigaye byo kuba ngo naka angoreri ikiyangira persone no pe nyene kunshitsa hagombo rese imana itabigomvye ikintu sabwa no gukora igikorwa ciza hanyuma nkakora ico nshoboye nko kugisunika hayi wanje ngeza ibisigaye adieu
Okay. Asante sana wasawa boy. Nije wo gushima rasta. Yes, Pastor K, umurimvyi mugenzi wawe turaheje kumubatanye neza. Papa aratubwiye neza aza mu bintu nyine umengo ariko aratwigisha. Bro, nigikubona wewe muri talent yiwe wumva umengo asumvya agusumvya nakayikana ubona agusumvya. Okay, hanyuma bavuze ngo ngutereye amagara hejuru umwe wese asama yiwe. No kuvuga ivyiwe sinoza kubimusamira. Mugabe ikintu novuga okay. Hariho kimwe na bibiri. Kandi si kuvuga ko bibiri bishobora kwishima kuri kimwe. Kuko na kimwe coshobora kwishima kubusa kandi n'ubusa bwo kwishima kuri kimwe kuko ubusa niryo tanguriro ry'ibiharuro. No kuvuga aho yoba afise ikosa hariho hose yoshobora kuba afise ikosa kuri bibiri. Nanje ikosa rirashobora kuba rihari ikosa ryo bari hari niki kuko ikosa ritahari ndibaza yuko tuba turi nka ba Chris Brown. Ikosa rya mbere dufise twebwe nk'abaririmbyi sinikuyemwo. Ikosa rya mbere twibaza yuko tuzokora indirimbo ikakije uko nyene ngo twahejeje gusohora indirimbo. Kugeza iyi saha hari abantu benshi batariko barakoresha izi rezo sosio. Indirimbo yawe kugira izomenyekane ahantu ahariho hose canke wowe izina ryawe riduge wowe nyene uzobigiramwo uruhara. Ivyo bitwa kwidandaza. Wasawa boy arakora neza. Ndamwemera kandi ndamushima. Ariko we nagushima? Nta kibazo. Nta kibazo. Mu giconzi ico. Reka kuneranye. Majo Brown ikigani ivyo. Manda kwa kabiko ndakenda yitahana ndakese. Kuranenganye. Mikro barayitwaza kandi barayitwaza. Agashavu karamuduzuye. Reka guteranya. Reka twibandane. Hanyuma nk'umuziki ndundi duterurane duhishanirize amakosa. Nta muntu n'umwe adakora amakosa. Mugabo muri make sindabizi ivyo ariko arategura imbere igikorwa ciwe kugeza isaha naho kitaruta ici wanje ici wiwe nacemeye. Asante sana bro. Hanyuma namwe abantu mukurikirana ibikorwa by'abarundi banyu yego hanini nka mwebwe jewe mbona yuko mwokora ibishoboka byose kuko nta muzungu azoza kudukorera ivyo twebwe tutakoze ngaha. Kubera iki turaba indirimbo za ba Chris Brown karara kwijoro uri kuraraba indirimbo ya Chris Brown nshasha ubatumira gukora ikino nabo barundi. Icyo ndabasaba kugeza ubu isi iri kiragenda yiruka. Ndabasaba yuko bofata mu mugongo hanini abaririmbyi babo namwe nkuko mubikora mwe bw'aba promoter. Urashobora kubona umuntu akagenda kuri YouTube akaraba indirimbo yiwawe gusa akava atagize subscribe. Katugushimire cyane Pastor K. Yesi wakunze Afrobeat TV ndakwibutsa yuko uno munsi nari imberewe cyane. Cameraman bereke kwanze ngene nari imberewe papa. Orenge nari imberewe sana uno munsi sana. Hama rero kuri babantu bama bambaza gukura amafime ntayo niteze gukura. Turabakunda cyane yari Mr. Koresha umwanya. Ciao.